Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze icizere k'ikibazo c'ikena ry'igitoro yacifatiye mu minwe hari mu kwezi kw'icenda, agahembwe kabonetse ntikarengeje amayinga abiri. Ubu hakaba haheze ukwezi kurenga, ikena ry'igitoro cane cane co mu bwoko bwa essence ryasubiriye kuba nk'iryo mu mezi ahitiye, aho usanga imirongo miremire y'amamodoka atonze ku mastation atani icizere kaza gushikirwa. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi amastation yose ya Interpetrol yarugaye. Bamwe mu bahora baronka igitoro bakoresheje ico bita bon babwiwe n'abakozi ba Interpetrol k'akazi kabo gasa n'akahagaze. Amakuru RPA ironka avuga ko ishirahamwe Prestige ariryo ryahawe uruhusha rwo kukirangura. Iruhande yaryo hari n'ishirahamwe rya leta Regideso. Bamwe mu banyagihugu batunze amamodoka baremeza ko hari agahembwe ku bijanye n'igitoro ca mazutu. Irikena ry'igitoro ca essence risa n'irisiga ubwenge kuko muri Regideso bemeza ko gihari ariko nikiboneke. Mu kwezi kwa gatanu leta yaradugije ibiciro vy'igitoro. Ico gihe essence yavuye ku mafaranga 2,700 ija ku 3,250. Mazutu iva ku mafaranga 2,650 ija ku mafaranga 3,450. Aho umukuru w'igihugu yari yavuze ko ari kugira gisubire kuboneka neza. Kuri uwa mbere ku mastation twagendeye nkiri imbere ya ambassade y'Ubufaransa yirahahoze urwego rutanga imusha zo gutembera hanze PAF, station Che Katikati, station Kobire Mutangaside, station Kobire irahahoze isoko nkuru, hose nta essence yahabarizwa. Hamwe muri ho haboneka mazutu gusa. Essence ikaba yari kuri station iri haruguru ya Hotel Novotel, aho naho imirongo ikaba yashika kwibarabara rya Avenue de la Mission.